Ndabaramukije mwebwe muriko muradukurikirana. Subiye kubaha ikaze muri kino kiganiro cacu ukwizera guhindura ibihe. Uyu munsi tuja kubayagira ku bintu bibiri nyamukuru umuntu yoshobora gukora kugira ngo yumve ijwi ry'Imana. Imana iravuga mu buryo bumwe, iravuga kandi no mu bundi buryo. Iyi Mana yacu twizeye ni Imana y'ukuri, ni Imana ibaho kandi ni Imana ivuga. Dufise amakuru menshi twagiye turumva yo muri Bibiliya atwereka abahizi ba kera bagiye baravugana n'Imana mu gihe cabo. Turabona Mose ingene yavuganye n'Imana ku musozi Sinayi aho yamuha amabwirizwa 10. Yarumvise kandi ijwi ry'Imana mu gisaka caka umuriro ari ku musozi i Horebu. Turabona Samweli ingene yumvise ijwi ry'Imana aryamye. Imana yaravuganye na Nowa aho yamubwira kubaza ubwato. Iyi Mana uko yari iri mu gihe ca kera n'uyu munsi niko iri. Ni Imana idahinduka, n'uyu munsi iracavuga. Ishobora kuvuga ukumva ijwi ryayo mu gihe igomba kuguha ubutumwa bwo kuguhumuriza canke bwo kugukomeza, na cane cane iyo uri mu bibazo. Irashobora kuvuga igomba kukugarura mu gihe wataye umurongo uriko urasubira inyuma mu vy'agakiza. Imana hari n'igihe ivuga igomba kugutuma, ikaguha ubutumwa ugomba kubwira abantu runaka. Hari n'igihe ishobora kuvuga igomba kuguha igisubizo canke inyishu ku vyo uba warayisavye. Kandi muri ivyo vyose ivuga ibicishije mu nzira zitandukanye. Uko ivuganye nanje hari igihe atariko ivugana nawe, ivuga mu buryo butandukanye, ivuga uko ishatse. Irashobora kuvuga biciye mu ndoto, ukarota ibintu bihambaye cane kandi ukumva neza mu mutima ko inzozi wagize ari zidasanzwe. Hari igihe bivuga ibicishije, hari igihe ivuga ibicishije mu ijambo ryayo canke mu ndirimbo. Hari naho ishobora kukubwira ikavuga ukumva ijwi ry'umuntu avuga ariko utamubona, bikagaragara ukaryumva n'amatwi yawe ariko utabona uwuriko aravuga. Hari n'igihe ishobora kugutumako umuntu, hakaza umuntu utazi, akaza akakubwira ivyo Imana yamutumye kuri wewe. None rero ni gute woshobora kumva ijwi ry'Imana ukaritandukanya n'ayandi majwi, ukarimenya, ukamenya yuko ari Imana
ivuze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana igice ca 10 ku murongo wa 27 haravuga ngo, ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi, nabo barankurikira. Akenshi iyo umwana arize atari hafi ya nyina, nyina arashobora kumenya ati uyu mwana ariko ararira ni umwana w'iwacu, naho aba atamubona arashobora gutandukanya akamenya yuko ijwi ry'urira ko ari iry'umwana wiwe, canke iyo umuvyeyi avuze, umwana kukumva ijwi ry'uwuvuze gusa arashobora gutandukanya akamenya ati umuntu ariko aravuga ni mama canke ni papa, naho aba atamubonye arashobora kumenya yuko ari umuvyeyi wiwe avuze. Eka ndetse n'umuntu musanzwe mumenyeranye cane, iyo avuze naho uba utamubona ariko ukumva ijwi ryiwe, urashobora kumenya ati uyu ni runaka, ni kanaka ariko aravuga. Urashobora kumenya ko ari we avuze kuko ijwi ryiwe uba urizi, uba waramaze kurimenya, kandi uba ushobora no kuritandukanya n'ayandi majwi mu matwi yawe. Uku rero niko n'Imana yacu iyo ivuze dushobora kumenya yuko ariyo ivuze by'ukuri. Uko woshobora kumenya neza ko ari Imana ivuze, ukamenya ijwi ryayo, ni uko wokora ibi bintu bibiri ngombe ndakubwire. Icya mbere ni uko wokwimenyereza Imana cyane, ukagerageza ukayironderako ubugenzi. Ikigira kabiri, witwararike kuvugana nayo, mu guhwekera imbere yayo usenga, usoma n'ijambo ryayo, kandi ukabikora uvyitwararitse cyane, ubishizeko umwete. Ivyo niwabikora, uzovuga, Imana nayo izomutegera ugutwi, hama nayo iheze ivuge, ikuyagire. Kandi niwabikora, ntabwo uzokwigera uyoba mu nzira zawe zose. Ikindi nokubarira nuko womenya neza yuko namba hariho ikintu gitera umunezero n'amahoro mu mutima, nukumva Imana ivuze, nukumva ijwi ry'Imana. Wewe wari kumwe natwe muri kino kiganiro, wige kurondera kumva ijwi ry'Imana, ukomeze gukurikirana ibiganiro vyacu, unabisangiza n'abandi
urakoze.